twihweje icuka kiri mu gihugu muri kino gihe tubasaba nyiricubahiro ko mwofata nka nkama umwitwarariko bagumya abanga benshi mukareka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri aya matora yimirije. Ivyo ni bimwe mu bisabwa n'abagumya abanga bajejwe amabanga atandukanye mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD n'inzego z'igihugu mu rwandiko basohoye. Abo nabo ni nka Hatungimana Leonidas umuvugizi w'umukuru w'igihugu, Onesime Nduwimana yahora ari umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD, Kanyange Genevieve arongoye abakenyezi muri CNDD-FDD. Abandi bari muri urwo rwandiko ni Nyandwi Anselme arongoye intara ya Bubanza, Bucumi Moise, umushingamateka Oscar Ndayiziga n'abandi. Vyongeye bati umugambwe CNDD-FDD urashobora kugena biciye mu mategeko y'umugambwe uwundi mukandida atari Petero Nkurunziza. Muri urwo rwandiko baragaruka ku ngingo zimwe zimwe abantu batumvikana ko mu bijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu. Bobo bakabona ko inyishu yavyo ariyo kuronderera mu ntumbero ya politike no mu karangamutima k'umugambwe CNDD-FDD kemeza ko umugumyabanga ategerezwa gukorera inyungu za benshi imbere y'inyungu ziwe bwite. Urwo rwandiko biboneka ko rwandikiwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza rusaba ko we nyene yotorera inyishu ico kibazo ca manda mu bwitonzi. Barangiza basaba ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryotunganywa hisunzwe amategeko, akarangamutima k'umugambwe CNDD-FDD na demokrasi.